uyu mwaka wa 2026 ndumva ko nzovuga Yesu kweli. Ndashaka ishengero yumve Yesu kweli. Ndashaka muhishurirwe Yesu, ndashaka mutahure Yesu. Kuko Satani ikintu ca mbere atinya ko tumenya neza ni Yesu. Ariko gusenga, kwisonzesha no gutoboka amaestoma tugatuje muri 21 jours, ivyo Satani ntibimukanga igihe turi amatono vide. Kuko isengesho rigira efficacité en fonction y'ico usenga tekeye n'ico yahishuriwe. Ariko umuntu asenga mu buryo formel ariko ata revelation agira, ameze nka sembare ijya y'ingoma ivuga gusa igasemerera ikavuza urwamo. Satani akavuga ati wahejeje va mu cumba tubandanye ndagusamburire ngaho hanze. Ico gituma hari abantu azokubwira ngo ndi muri eglise ngomba numva merewe neza, ngo zose hanze nkamera nabi. Ndabasengera ngo muhishurirwe Yesu atabaha kumererwa neza muri ngaha, ariko niyo mwataha mugashika niwanyu, mugashika no kuri databuja wawe ari compliqué, uzoguma ufise même niveau ya victoire niyo wari ufise uri ngaha, kuko ntari muri iki kibanza, ari muri wewe. Aha habaye important kubera mwebwe mwaje musohotse ni sari isanzwe, ariko muri ngaha ni ikoraniro ry'abera, amabuye mazima yakoranye guhimbaza Imana. Presence yawe ni ituma ahantu hari important, ariko usohotse hacika sare. Rero ntaco wasanze aha udasohokana naco, ariko niba kidasohoka revelation no gutahura Imana kuri geographique. Ariko Yesu yaravuze ngo ntihagire uzovuga ngo ni ngaha canke ndi hariya ari, ariko ninaza ijisho ryose rizogira gute, rizomwibonera. Kuko presence yiwe itakiri located mu kibanza, ariko presence yiwe itubamwo. Haleluya, haleluya. Ndasenga Imana ngo yugurure amaso yawe, umenye uwo wakurikiye, umenye uwo wizeye, hama bihindure comportement